Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 20 haravuga ngo nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda, nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka, ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso mufisi Yerusalemu. Dusangire ijambo rivuga ngo Imana niyo izotuma bikunda. Nehemiya yari kumugwa Ishushani, yumva amakuru yuko igisagara ciwabo cyasambutse n'amarembo yaho yahiye. Amaze kuvyumvagira umubabaro mwinshi cyane mu mutima, aricara ararira, arafata umwanya wo gusenga yisonzesheje kugira yumve ico Imana yomubwira yoja gukora iwabo. Mu nyuma aja guhereza umwami agifise umubabaro mu mutima. Umwami aramubaza ati mbega ko mbona wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye? Nehemiya amusigurira ibyababayeko mu gisagara ciwabo. Umwami aramubaza ati none nokora iki? Imbere yuko yishura umwami ikintu na kimwe, Nehemiya yabanje gusenga Uhoraho nyenijuru kugira ngo ibyaza kuvuga bigira ubushobozi. Hanyuma aramusaba ivyete bizomuha uburenganzira bwo kuja mu gisagara ciwabo, amusaba ibiti byo kubakisha n'ibindi. Hanyuma ngo kubw'ikiganza ciza c'Uhoraho cari kuriwe, umwami amwemerera vyose yamusavye. Abona kuja mu gisagara ciwabo kubaka uruzitiro rw'i Yerusalemu. Hanyuma bamaze gutangura kubaka, Sanibalati na Tobiya baza kubagwanya cane, babaca intege ngo nimbwebwe zoca kuri izo mpome zotembagara. Ariko Nehemiya aremesha abo bariko barafashanya kubaka, arababwira aya majambo nasomye ngo Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda, nuko dushire ko tubandanye twubake. Iyi Mana nyenijuru Nehemiya yavuga ni ya Mana yasenga imbere yuko abwira umwami ivyo yifuza, hanyuma akagira ikiganza ciza. Nshuti yanje, muri uyu mwaka twinjiyemo, uze wibuka Imana yabanye nawe mu 2022 ikakugwanira, ikagukorera na vya bindi byose we uzi jewe ntazi. Uze uyibuke ni wagira ikibazo, ndazi neza uzoremeshwa. Igihe cyose ugomba gukora igikorwa gihuye n'ivy'Imana igomba, burya Imana irabana nawe ikagushigikira. Nehemiya amaze kugira umugambi wo kubaka i Yerusalemu, Imana yaramushigikiye kuko byari bihuye n'ubugombe bwayo. Umugwa Yerusalemu wari umugwa Imana yatoranije, kandi niho hari hahambwe basogokuruza, kandi bari bapfuye mu bugororotsi, bapfuye bizeye. Nico gituma Imana yamushigikiye. Paulo yarandikiye abi Filipi arababwira ngo Imana niyikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Nehemiya Imana niyo yakoreye muri we, hanyuma yumvagize umwete wo kuja kubaka igisagara ciwabo. Nico gituma itari kureka kumushigikira akagira intsinzi. Hari ibintu bitatu nabonye byatumye igikorwa Nehemiya yari yagiye gukora kigenda neza bakakirangiza amahoro. Ikintu ca mbere, bose abariko barubaka uruzitiro bari bashize umutima ku gikorwa. Burya muri ko murakorera hamwe mugashira umutima ku gikorwa, Imana irabashigikira. Ikindi kigira kabiri, nuko bakora igikorwa basenga bagavye, ariko bakongera bagasenga, kandi bagasenga ku murango no mwijoro. Ikindi kigira gatatu, nuko bari bizeye yuko bizogenda neza bifatiye ku ndemeshanyo yaguma baha Nehemiya. Bagaca bakora bizeye kandi bagaca bashishikara igikorwa, nta na kimwe cyashobora kubasamaza. Bica bituma bubaka, barasozera igikorwa, bigenda neza, bagira intsinzi. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire ngo Imana yabanye nawe muri uyu mwaka dusozereye 2022, niyo izotuma bikunda no muri uyu mwaka mushasha twinjiyemo. Niwagira ikibazo urarema, witege Uhoraho, Imana izobana nawe ikugirire neza. Yesu aguhezagire.